bavukanye intoreza imana nshuti bagenzi b'inosamizi umuvyeyi wacu Bikira Mariya ijwi ry'Imana iwanyu ijwi ry'Imana iwacu turabaramukije amahoro ya Kristu aho muherereye mwese turanabahaye ikaze muri kino kiyago ciza kino kiganiro c'inyigisho ifatiye ku kwemera kwacu inyigisho dushikirizwa n'umuryango wa Ecclesia murazi ko ariyo yagabanye mutima w'Imana kugira ngo ibandanye ihishuka abana b'Imana amabanga y'ivy'Imana niyo ifise iyo ngabirano ku buryo budasanzwe hamwe Yesu abwira abigishwa biwe abwira abatumwa biwe ati aho mutima azozira azobahishuka ukuri kose yabwira iyo Ecclesia yo mu ntango yabwira ko kanwayo ka mbere kaserura nogira nti nk'akabuto mbere sakabuto gusa ariko zari za nkingi zayo ariko arababwira ko umuryango bazoheza bakubaka bubakira kuri we ko muri wo mutima mweranda azoza akabandanya abahishuka ukuri kose kw'ivy'Imana twumviriza mutima mweranda ari umuryango wa Ecclesia mu nyigisho ya Ecclesia akabandanya dukuza adutahuza amabanga y'ivy'Imana uyu munsi tubandanye nkuko twama tubigira ku mango nkaya twakira rero inyigisho ku kwemera kwacu muri kino kiganiro muri kino kiyago c'ukwemera kwacu tubandanye twakira ico mutima dutegekanirije ico no kusamiriza twabiyumviririye twashimye yuko tugaruka muri iki gihe turimwo gihe c'ubushikiro kugira ngo tugitahure mu masabamana ya Ecclesia gutyo ko tukiri mu ntango dushobore kukibamwo tunonokewe twumva neza ivyo turimwo ivyo duhimbaza ico umukama atuyagira gutyo tukigabanemwo ivyiza vyose Imana idutegekaniriza none rero twitegure mwava mumbaza kandi muti kubera iki wahisemwo ico ciyumviro nuko bwa mbere nkuko meje kwibabwira turi muri ico kiringo c'ubushikiro twaraye dutanguye ariko kandi ni kugira ngo turonka akaryo kumbure hari ivyo mwagiye murumva kusamirizi bisa nibibasigurira mu ncamake iki gihe ceranda c'ubushikiro ni kugira ngo mu mwanya nk'uyu iza dufata ukwiye mushobore no kubaza ibibazo kumbure musigarana muri binabiriya byo gutahura ivy'amasabamana duheze turabe ukungene twobironkera umuco tubanze rero twambaze mutima mweranda adufashe wenyene gutahura izi nyigisho tugiye kuronka niwe musa atwigisha imbere muri twebwe tugatahura tumusabe umutima uciye bugufi umutima witonda umutima utahura kugira ngo dushobore gutahura amabanga y'ivy'Imana cane cane sindire ugukekeranya na ka gatima ku kwihinguza kama kari mu muntu ugasanga biramugora kugurukira amabanga y'ivy'Imana tumureke wenyene abariwe atwigishiriza imbere mu muzirikanyi wacu ingo mutima mweranda kaze uwe mutima wa data na mwana kaze mutima wewe uduhishuka ukadusigurira ukadutahuza mbere ukatunyengeterezamwo amabanga y'ivy'Imana kaze kugira ngo ayo mabanga y'ivy'Imana ayo majambo y'Imana yiyandike koko mu buzima bwacu acika ubuzima bwacu kaze utwigishe kuyahimbaza kugira ngo twamana kanovera kayo muri twebwe kugira ngo ubuzima bwacu bwame bugendera ku mudiho wawe kugira ngo ubuzima bwacu bwame butumbera mu nzira ihimbara Imana kaze ukuri bikeke vyose kaze wirukane ubwishime bwose butubuza guca bugufi butubuza kwicara ku birenge vya Kristo ngo atwigishe kaze uduhe akayabagu k'ivy'Imana kaze uduhe kwinjira mu ndiba zavyo kugira ngo tunyengeterwe koko n'ayo majambo y'ubuzima ubuzima bw'Imana inema y'Imana itubemwo itugenze iduhingure idushikane ku gihagararo ca Kristo kaze udufashe na cane cane kuba muri iki kiringo ceranda c'ubushikiro igihe ciza nyaco c'ubukiriro kaze uduhe kugendana nawe muri cyo ngo tugabane ivyo data yaduteguriye mu mwana we Yesu Kristo mu bubasha bwawe ngo buno bushikiro ntibube ubwongeye ku bundi bwinshi bwahise ariko budushikanira igishasha tube bashasha mu nema y'Imana dusanganira umukama turonke iyo ngabirano yo kwama tumusanganira uko ashimye kuzi wacu kose kaze mutima mweranda bavukanye muze rero twinjire nyezina mu nyigisho y'uyu munsi twagomba tubanze tubashikirize
ijambo ry'Imana riza kudufasha kuzirikana ku bijanye na kino gihe ceranda tuza kurisanga mu kigabane ca 13 mw'ibaruwa Paulo yandikiye abaromani. Ibaruwa Paulo yandikiye abaromani kigabane ca 13 kuva ku murongo wa 11 gushika ku murongo wa 14. Abaromani 13 kuva ku murongo wa 11 gushika ku murongo wa 14. Musanzwe muzi igihe turimwo ingene kimeze. Ubu rero harageze ko mwikangura. Nkako ubu turi hafi y'ubukiriro kurutaho twatangura kwemera. Ijoro riritereye bugira buce. Niduheberere ibikorwa by'umukorane, nitwambara ibigwanisho by'umuco nkuko bibereye ku murango, nitwigenze rupfasoni, ntiturenze ingero mu kurya no mu kunywa, ntidusambane kandi ntidukore n'ibitera soni, tureke kuryahana no gusharikana. Ariko nimwambare umukama Yezu Kristu kandi ntimubabare ivy'umubiri ngo mukore ivyo mwipfuza. Nitwakirize yompi iri jambo ry'Imana. Dushimira Imana. Twinjire rero mu nyigisho nyezina. Turumvise ijambo ry'Imana ritubwira riti ngiki igihe rero ciza, igihe c'ukwikangura, ngo ijoro ritereye bugira buce. Iyi mvugo ngereranyo ya Paulo dushimye kwisunga iratwereka igihe turiko turitegurira, ca gihe caho koko umutwenzi, izuba ry'ubutungane ryarasira mw'isi, ryarasira kw'isi, umwana w'Imana agashika hano kw'isi, Imana igahonyoza ikirenge cayo hano kw'isi, Imana igashika iwacu. Turiko tugenda tugana ico gihe, twaraye dutanguye umwiteguro. Uwo mwiteguro rero ni iki gihe c'ubushikiro. Tugomba dutahurire hamwe ubwa mbere iryo jambo ubushikiro iyo rizanana. Erega burya isiguro ya mbere y'ibintu tubamwo iba mu majambo tubivugamwo, tubishikirizamwo. Kandi naco gituma mbere amajambo ari ikintu gihambaye twoza turayitondera. Muri kino gihe hari igihe usanga abantu nogira nti dukinatisha gose amajambo canke tukayahindagura ko tuvyiyumvamwo, mugabo tutitonze ngo twumve insiguro tugomba kwayo majambo aduha, atuzanira, ashikiriza uwo mbwiye ijambo iri canke ririya. Majambo nayo kwitondera, mugabo birashika ugasanga umuntu yakoresheje ijambo kumbure kuko utamenya iyo insiguro ryayo rigera. Ni vyiza yuko mugabo ko dusubira kugaruka, kubera kumbura uruyogoyogo ruriho mu bihe vya none. Ibivugwa ni vyinshi, abantu baravuga cane, hariho demokrasi, abantu baravuga gose, ugaca usanga mu kumbure bashobora gufatwa mu wundi mutego ukutabangira gatonya ngo banze bazirikane neza. Ugasanga ukuzirikana kuriko kuragabanuka, abantu baratwagwa mu ruja n'uruza rw'amakuru, ibinyamakuru vyinshi, ugasanga mugabo barabura umwanya wo kwicara w'agacerere, wo kuzirikana, wo kuza ivyo vyose, kugira ngo nubundi muri ako gacerere ko kuzirikana umuntu yumva isiguro y'ibi na biriya vyose bica mu gutwi, canke nawe nyene ivyo agomba gushikiriza, ibidudu biza biva muri we, kugira ngo aguma ari umuntu afise ububasha Imana yamuhaye ku biremwa vyose, aguma ari umuntu afiswe ko ububasha n'Imana isanzwe ufise ububasha bw'ubuzima, ububasha bw'ineza. Ntahava asanga ariko aratwagwa mu bubasha bw'umuguruka, bw'ibintu binyaragurika, tukabura umwanya wo kuzirikana. Mbere ugasanga no mu vy'ugusenga hari igihe tuvuga gusa amajambo menshi tubwira Imana, tukabura umwanya w'agacerere, tukabura umwanya wo guteramira Yezu mu Karistiya mu gacerere, ngo tumureka tuyagire mu mutima mu gacerere, aho uburemere, ahireme amajambo tuyaga nawe, amajambo tuvuga ayadusigurire, atwumvisha, duha umuco wo kumva yashika hose. Igihe c'ubushikiro ni igihe ciza kidusaba kwicara tukazirikana aho tugeze ku nzira y'ubukiriro, uko Paulo abitubwiye ngo turi hafi yabwo gusumvya igihe twemera, no kuraba yuko vy'ukuri kandi ko turi hafi yabwo. Nogira nti rero ubushikiro
tubanze tubutahure iyo buzanana, twumve gatonya insiguro yabwo. Twibutse intumbero mbere y'amasabamana ya Ekleziya, kugira ngo muri yo twumve neza ubushikira ico arico. Turabona mu bwuzure bwa kera ingene umukama ari we yasavye Musa, abisaba igihugu ciwe cose aciye kuri Musa, yuko hariho ibiringo bohimbaza, mbere bagatumako ikoraniro ryeranda, ibihe bikomakomeye vyaho Imana yonyene ariyo yategetse igihugu cayo igashinga indinganizo y'amasabamana kugira ngo igihugu cayo came cibuka. Hari ijambo rikomeye mu masabamana ryitwa ukwibuka. Uretse mbe no mu masabamana, dufatiye kuvyo Imana yatuyagiye mu gitabo ceranda ca Bibiliya, turana no mu buzima busanzwe bw'abantu bwa misi yose, hariho ibihe vy'intibagirwa bahimbaza, baheza bagahagarika ibindi vyose, bagatumako abantu bakegerana, bakibuka, bagahimbaza, bikazana akanovera gashasha k'ubuzima, bikazana abantu bikabatuma begerana, bumva ico ciza bahimbariza hamwe ingene kibahuje, bakumva rero yuko bari ku murongo umwe kandi ko bagenda bagana iciza kimwe, batari nk'igihugu gitagaguje. Muramubona ingene dufata nk'igihe tukibuka nk'igihe c'ukwikukira, canke tugahimbaza y'amasezerano y'ubumwe bw'abarundi, canke tugahimbaza umunsi mukuru w'abakozi, canke tugahimbaza ama-anniversaire, canke tugahimbaza amayubire. Uburyo nogira ntibwo gusubira kwicara tukaraba iyo tuvuye, tukaraba aho tugeze niyo turiko turaja. No mu bucuti dusangiye n'Imana, Imana yarashimye yuko abantu bibuka ico yabakoreye muri kahise, kikabafasha kumva muri kubu ico Imana ibashakako, bakavoma mu gikorwa Imana yabakoreye muri kahise. Nogira nti ingoga nshasha, urukundo rw'Imana rukatuma biyubura, bakumva muri kubu intumbero y'umukama ukungene Imana imeze, kugira ngo bashobore no gutegekanya kazoza rero neza babone iyo bariko baraja. Amasabamana nogira nti rero atwinjiza muri iyo ntumbero, kuri Imana yashatse ikayategekaniriza mbere n'igihugu cayiciye kuri Musa. Ariko kandi turabona na Yezu Kristu imbere yuko agira aje kurangura ca gikorwa gikomeye, kuko nkako mu masabamana yo mu bwuzure bwa kera amwe Imana yaha igihugu cayiciye kuri Musa, kwari kugira ngo Abanyisirayeli bame bahimbaza ico gikorwa gihambaye Imana yakoze cyo kubarokora ikabakura mu buja bwo mu Misiri, bakama bibuka iyo Pasika y'umukama, ingene umukama yabajabukije akabakura mu Misiri, iyo bacunwa bufuni na buhoro akabajana mu gihugu c'umwidegemvyo, mugabo baciye mu rugendo rurerure rwaho yagiye arabihishuka abimenyesha. Na Yezu Kristu bugingo agire aheze arangurira ico gikorwa atari igihugu kimwe c'Isirayeli, mugabo isi yose, ivyaremwe vyose, kuva kuri Adamu, kuva ku muntu wa mbere gushika kuzokwaruka ubwa nyuma. Wewe nogira nti yaravyitanze gatonya, abisiga mu buryo bwo kuzokwama bavyibuka muri ca kimenyetso, sinikimenyetso mbere, nogira nti mu buryo bwo guhimbaza amasabamana y'inkuka yiwe, hamwe kuwa kane mweranda, hamwe agira ati iki n'umubiri wanje uza gutangwa ku bwanyu, ati iki n'amaraso yanje aza guseseka ku bwanyu handi haza. Cari igikorwa gihambaye, igikorwa gisubiza mw'irema rishasha ivyaremwe vyose atana kimwe kivuyemo. Ni irema rishasha ryari ribaye kandi risumvya agaciro na kure rimwe rya mbere ryo kuri Adamu, riraheza rigasama rimwe rya mbere ryo kuri Adamu, rikarisubiza itoto n'ubwiza ubunazwa bw'Imana, mbere rigaca ryugururira iryo rema ugushobora kunywana n'Imana bishitse, ugushobora gushikira Imana, ugushobora gushika no mwijuru. Umuntu akagira ati ba ndahashitse, ndaruhukiye hafi y'Imana, niwe yuguruye iyo nzira. Ico rero kirahambaye. Ico gikorwa nubwo yagikoze ikiringo kinaka, umunsi munaka, isaha naka, ahantu hanaka, ni igikorwa c'Imana. Ni Imana yonyene yatwicunguriye ko ari igikorwa c'Imana. Igikorwa c'Imana Imana ikizamwo, si igikorwa gisanzwe, kirarengagiye rero ibihe n'ahantu, kigaheza kigasanganira abantu b'ibihe vyose, b'imyaka yose, inzaruka zose, z'ahantu hose.
ni igikorwa c'Imana. Niho rero Yezu agisiga muri ubwo buryo bwo kwibuka. Nogira nti sukwibuka gusa ugarukana mu bwenge, si no kwibuka gusanzwe nk'uko twibuka ibindi biringo bikomakomeye by'ubuzima bwacu, independence canke iki, oya, canke ayandi matariki abantu bahurira ko bakibuka ikintu nogira nti bita gihambaye mu buzima bwabo. Ko kwibuka kurafise ico kwisangije, no kwibuka kuzana na mw'Imana, kuzana na mw'inema y'Imana. Yezu nkako igihe nogira nti tubona ko ashinga nk'amasabamana y'umuryango wose wa Eklezia, akagira ati iki n'umubiri wanje, ivyo murabigire munyibuka. Kandi igihe cyose bamanyura uwo mukate bamwibuka, ntikwari kumwibuka gusa ivyiyumviro, yarigaragaza hagati yabo akabereka ko ari muzima muri uko kumwibuka. Bivuga yuko rero kwibuka duhimbaza hamwe mbere n'Imana yagize tuhimbaza umunsi w'Imana, sukuja kwibuka guheza ibwirizo, oya, nukuja guhura n'uwashimye kugumana natwe, agira ati ndi kumwe namwe ubutakibavira gushika ku muhero w'isi, akamana natwe, akaduha rero muri uko kwibuka twebwe abantu bigihe kitari ca kindi yaranguramwo hano kw'isi ubwa mbere igikorwa ikinaka, twebwe twaje inyuma yaco tukagihabwa kw'ivyiza vyaco muri ubwo buryo bwo kwibuka bw'amasabamana. Cyo gituma amasabamana ya Eklezia ahambaye, uhereye ku masabamana y'Ukaristiya ugashika kuri ajya amasabamana tugira y'amazaburi, amashemezo yekereza muraza hano kusamiza yuko twama tuyabashikiriza ayibihe nyene byose by'ubuzima bw'umuntu ku munsi ku munsi. Birahambaye igihe turi mu masabamana nkajya Eklezia yumvise mwijunja ryuko Imana iza muri yo ikayita amasabamana, kuko amasabamana aratandukanye n'igisabisho gisanzwe. Amasabamana y'inkuka y'Ukaristiya, amasabamana y'amashemezo nivyo bisabisho nogira ntibiza biheta ibindi byose. N'umwanya wo kwibuka, ariko atari kwibuka gusa mu ciyumviro, n'umwanya wo kwicarana n'Imana, Imana ikaziramwo ku bwatwe bw'abantu b'iki gihe turiko turibuka, turiko turayininahaza. Nogira nti rero ubushikiro tubutahure muri iyo ntumbero, ariko mava mugira muti none ko budutegurira ko tuyita integuro, nkako koko ni integuro, tuyatahura gute muri uko kwibuka? Nogira nti rero aca yinjira mu masabamana yose ya Eklezia twita liturgia, umwaka wa Eklezia, umwaka w'amasabamana ya Eklezia, amasabamana y'ubushikira gaheza kagira ikiringo gikomeye cyuko adufasha kwitegurira amaza ya Mesiya hano kw'isi. Ariko n'uburyo nogira nti tugaruka tukitegurira amaza y'umukama. Ubushikiro bukadufasha kugira ngo turabe, tuzirikane, dusuzume, dusabe umukama ngo adufashe kumenya kumwakira igihe atugendera cyose. Muri bukano mu njiri Yezu ababara avuga ati Yerusalemu uzobona makuba kuko utamenye igihe wagenderwa n'umukama. Kutamenya kwakira igihe ciza tugenderwa n'Imana biraduhushisha urukiza, tugasanga tuguwe ko n'amagorwa ya mbere umuntu ashobora kugira muri ubu buzima bwa hano kw'isi. Kutamenya Imana, kutakira Imana, kutakira umukiza. Ubushikiro rero nogira nti nico cambere budufasha. Muti none iryo jambo riva hehe? Iryo jambo riva mu ijambo ry'ikilatini adventus, mu gifaransa tworyita la venue, ariho havuyemo irindi gitwa avènement, ariho havuyemo rero avant. Murumva yuko muri avènement harimwo avant. Avant arico duhindura mu Kirundi ubushikiro. Iryo jambo ugiye kuraba iyo rizanana mu kilatini adventus ryasigura ibintu bibiri bikomeye. Icambere ryasigura uburyo abantu bitegura barindiriye umuntu hambaye nk'umukuru, nk'igihe nk'umwami w'abami canke umwami asanzwe yagendera nk'igisagara, baraja mu mwiteguro ukomeye cyane. nk'uko mbere tubona no ngaho iwacu hari umukuru ahambaye havaza, abantu baja mu mwiteguro mbere ugasanga umenga abantu bari mu ruhagarara batunganya, basanura ibinabiriya, basiga, basikura neza ibinabiriya bigasubira bikagira ubwiza bwavyo, ivyari bishaje bagakuraho bagashiraho bishasha kugira ngo bitegurire neza kwakira umukuru, umuntu w'ijunja n'iteka rihambaye, umwiteguro. Ariko kandi iryo jambo ryasigura igihe rero uwo mukuru atamaje mu gisagara, ashitse mu gisagara impundu zikasirana. Aya naho nogira nti rero ubushikiro bwakuye insiguro yabwo ya mbere. Iryo jambo rigaheza rikatubwira yuko natwe twinjiye mu gihe
c'umwiteguro ukomeye wo kwakira umuntu akomeye rwose, kwakira Imana mu buzima bwacu. Kikatubwira yuko kwakira Imana atari ukwakira ikintu gisanzwe, atari ibintu vyomenyerwa, gasanga akamenyero katumye duta ukwibuka uwo twakira uwo ari we. Nogira ntubushikiro butwibutsa yuko Imana ari Imana, kandi iji wacu twoyakira nk'Imana. Tubashimire, tubakengurukire mwese twari kumwe. Tuzoza tubandanye kuri iki ciyumviro c'ubushikiro twakira insiguro yabwo neza yishika, kugira ngo tubandanye dusabikanya ivyiza vy'iki gihe dushobore kukibamwo koko twumva ko turiko turagira ku mudiho wa Mutima Mweranda kumwe Eklezia yose kw'isi yose iyiva ikagera. None tukengurukire kandi n'abari mu buhinga bw'ivyuma badufasha. Dushimire umwe wese muca adahengeshanya kwitangamwo mu gisabisho kugira ngo ibiganiro vya Radio Maria bibandanye. Turabakengurukiye mwese, tusaba Mutima Mweranda ngo abandanye abaherekeza, abatahuza amabanga y'ivy'Imana, abandanye abaherekeza mu buzima bwanyu bwa misi yose biciye muri aya majwi meranda, aho muri mu mirimo y'ubuzima bwanyu bwa misi yose, aho kumbure mugwariye canke muri utu na turiya tw'ubuzima bwanyu bwa misi yose. Umukama yamane namwe, abahezagire we Data, Mwana na Mutima Mweranda. Amen. Murakoze.